tugarutse kuri bashimire bakiriho Yego. hari igikorwa mumaze kurangura mugabo kigakorerwa umuntu mutoya Neza cyane. Mm. Turamaze gutanga internet publique gratuit muri quartier ya Gweza. Mhm. Iyo internet yitiriwe umupfakazi yitwa Nzeyimana Maria. Mhm. Ni umupfakazi nta n'amashuri yize ariko yaravyaye abana bagize akamaro mu gihugu nawe nyine yagiriye akamaro igihugu ni muri communauté ni waserukira abandi bapfakazi ni waserukira abantu bantaho nikora ba mikoro make muri Caritas Burundi n'ahandi ni babitumwako ni bagenda akagira rusansuma z'abantu bageze mu za bukuru nibitumwako mugenda uko nyene imbokoboko nta mashugwe dutwara ikimaze twagitanga ikimaze nibisanzwe urumva gitegura urubanza mugabe ijya byo gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe cyo ntavyo tugira kuko amashugwe ajya amashugwe tuba twarayamuhaye abayera yari kandi abantu bo muri bashima bakiriho inyigisho bafise bavuga ati igihe ku myaka 120 Imana izobahamagarira nishugwe ry'umuryango gusa rimwe rirakwiye ayo mutabazaniye ngo bayafungure bakiri bazima bakigwariye mu bitaro mu ukibabona bagikura canke ngo bayavunjisha amakaya ciga cagihe bari bihebuye bikaba birindimesho kumure ego ntubi bibazanire burya kanoti gafasha byinshi imiti gurwa amafaranga ku bitaro ragize ntubizanya kihari kandi arabibona kirimo impemu z'abazima burya arabibona tino kuri naka baraje kugira gusumbya nahagiye yego yamaze kwitaba Imana arabibona mu buryo bw'impemu ariko cyo kimwe naha babibona cyo bakukwishura turakoze tuzokubakira iki kintu kizoguma kiboneka naho uzokwitaba Imana uzoza cugurure tuzogwa certificat d'honneur twebe nta bidari dutanga nta bidari dutanga akandika mu gitabo cy'iteka hama ageze mu zabukuru canke hari gihe abantu baba bageze mu zabukuru usanga bafise tugwara twagwa n'amashugwe ukayarya tuvita kabahasha ukagafungura ukiri muzima umva byose tuba twabikoze ntawo byanga nta muntu yakwanga kabahasha ibiraro bine tuzokubaka mu ngunde ndabibamenyesha kimwe kizoba kiva muri Gasekebuye iri muri commune Mugere kijabuka muri quartier Gweza yo muri commune Mukaza ico tuzocitirira umwubaha umwe muri kino gihugu nawe nari mu bavyeyi hari ikindi kiva Gatoke serire Gatoke cinjira muri serire Gweza naco nyene twarajeje ivyigwa hari ikindi kiva gica kuri centre jeune Kamenge kijabuka muri Ngagara gica munsi isoko yo bavuga yo mu Kamenge cyane kwa Venera n'iki vyigwa byarahetse hano n'ikindi kiri mu Kavumu kijabuka kuri campus Kiriri n'iki vyigwa byarahetse hasigaye ko ubwa mbere duhura n'izo ntwari tuzovyitirira ubwa kabiri cyo dutangura turondera uburyo duterereze twebwe ubwacu tumaze duterera hama tumaze guterera cyo duterereza hama cyo tuja kukivi nitwavuga ngo ya mpuzo wa wayambaye ukiriho bya byo kujya warabiri ukiriho oya akaba hashuga akoresha cyo wumva umutima wawe ukeneye mugabo twebe tukagwaye tuba tuvuze ati ni ya mushugwe twokuzaniye waritavye Imana nta tuzo tukizana kuko twarayaguhaye warayari rero ni twebwe muri za cotisation zacu ofisi umufuko umwe arawutanga ofisi imifuko 10 akayitanga tugahamagara wari we wese yego hama nitwarangiza tukubaka tukayaheza tuzaduhamagara umuvyeyi twashize kuri foto yiwe nini cyane iboneka cyane nuzo bari ku birometero 40 ashobora kuyibona tingo rero wugurure icese y'amashuri azo bari école de référence ntwari zikiriho ego je mu buzima sinemera bijya byo gutwara amashugu umuntu yapfuye atakubona atari bgushimire hama turaraba muri kahise intwari cyane cyane z'abagabo bagiye barazishimira bazitirira inyubako rusangi atakihari yego tireka rero twitirire intwari n'intwari kazi hero heroine bakiri bazima bakora ibikorinka bakiri bazima mu kububakira inyubako rusangi Okay, yes, reka turamutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Uno munsi bagenze kini kiganiro tubabwire ko ari c'amateka kubera ko kigiye kuvugirwa mu nyine vy'amateka. Ni iganiro
ahanini womengo higamije guha agaciro k'abantu bariko barakora ineza muri make tugira duha inguvu ineza. Turi kumwe na Dr Uwimana Arube niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Tuguha ikaze cyane. murakoze Ego. turabakenguruki. Ego. Icivugo cacu cyangwa slogan ya Agaciro Media ivuga ati nous sommes une force pour le bien et le changement. Ucumengo birahuye n'initiative yanyu ya initiative citoyenne bashimire bakiriho. Ego cyane natwe dufise devise na slogan. Devise tuvuga tuti igihugu nicubakwa n'umuntu umwe, cubakwa na beneco. Yego. Hama slogan rero dufise ni mu Kirundi twubaka Burundi bukomeye. Bukomeye. Uburundi bukomeye kuko kera muri 1993 haratanguje Uburundi bushasha barabuburizamo. Ubu ni kubaka Burundi bukomeye. Mu Gifaransa tuvuga tuti construisons un Burundi puissant. Mu Cyongereza tukavuga tuti make Burundi great again. Mabuga. Okay. Voilà. Arube Uwimana Docteur ni muntu ki duhereyeho? Murakoze. Murakoze. Nije natanguye irishira hamwe. Ariko kandi nije natanguje ishira mu yitwa Cliniciens Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe. Hama ndagira rero iki ciyumviro cyo gushimira intwari zikiriho. Ego je mu buzima sinemera bijya byo gutwara amashugwe umuntu yapfuye atakubona atari bgushimire. Hama turaraba muri kahise intwari cyane cyane z'abagabo bagiye barazishimira bazitirira inyubako rusangi atakihari. Yego. Tireka rero twitirire intwari n'intwari kazi heroine bakiri bazima bakora ibikorinka bakiri bazima mu kubakira inyubako rusangi. Ariko dusubiye inyuma gato harabayemwo akantu kuko utumva ko abakenyezi nabo bakoze ibintu bizima kubera iki nyene ibintu binini vyitirirwa imisi yose abagabo. Murakoze. Cyo ni kibazo ciza. Yego cyane. None nk'umukenyezi umumama umuvyeyi yibarutse Sebarundi. Ubwo nukuri Sebarundi ni intwari. Turabizi. Papa wiwe ariwe sokuru wacu. Nawe ni intwari ni ero. None mama president si heroine si intwari kazi. Nuko rero twarabonye abakenyezi batari bake baribagiwe. Saba kenyezi gusa nawe wowe uri umukobwa cyangwa uri umusore turafise abasore turafise inkumi z'intwari zakoze ibintu ziriko zirakora ibintu mu kibano mu miryango ndetse no mu gihugu. Abo rero tubwirizwa twebwe kubashimira bakiriho kandi twebwe ntituraba ngo n'abagabo n'abantu bakuze n'abadini n'abazungu n'abirabure n'abana barimo bashimire bakiriho n'abana barimo bashimire bakiriho. Ariko keshi iyo bavuze intwari iryo jambo bwaryo intwari umuntu itwa intwari kubiriki aba yakoze iki? Nabivuze aba yakoze ibintu bigirira umumaro mbere ku muryango ubwa kabiri community canke ikibano ahantu hanini ubwa gatatu igihugu ubwa kane isi yose. Yego. Wabari intwari. Yego. Ariko reka tuze turabe rero ahanini ikikorwa mwashinze c'initiative citoyenne bashimire bakiriho impact yayo ico kiza kumara kubira kimwagishinze. Muravuga yuko mwababazwa no kuba abantu baza gushimira umuntu yamaze kwirenganira. Kino gihe hayize igihe kingana iki mubishinze hari impact murabona kuva? Murakoze cyane. Twabyumviye mu mwaka uheze dutangura tugura itongo rirenza ihegitari n'inusu imubimbi ariko ibikorwa nyezina twabitanguye itariki 16 z'ukwa mbere. Aho ubwa mbere nk'umurundi nk'umwene gihugu mu bantu n'indero batwigishije intwari ya mbere ikora ibikorinka
yego ni umuvyeyi wacu Sebarundi mhm nyine icubahiro mhm umukuru w'igihugu mhm niwe nimero imwe mhm niwe twatanguye kwiyumvira niwe tubwiza gushimira akiri mu mabanga mhm akiri umuvyeyi w'igihugu mhm ca twiyumvira kubaka amashuri azomwitirira mhm turamusaba rero uruhusha mhm ararungika baza kuraba ubu rero ayo mashuri umushinge w'intango mhm twaramaze kuwubaka ariko mu mashuri ni mwe muba muyubatse cyangwa niwe bayubatse si we aba yubatse mhm twe turayamwitirira mhm ntaranahashika yego uretse ko yarungitse intumwa zibiri wewe mhm ubwiwe ntarahashika mhm turizera ko nihagera tugiye kugira ajya amasomero y'umushinge wa etaje kuko azoba ari amashuri ya etaje yego azoba yubahiriza ibidukikije amashuri ya etaje yari mu misozi ego muri ya mbono ya kazoza y'igihugu mhm nuko n'ama etaje mhm azoba yubahirije ibidukikije nta matafari aturiye tuzokoresha amablock sima mhm uburusho burimo mu kubakisha amablock sima inyubakwa ziranyaruka mu kanya gato tukaba tugiye kubaka ibikoresho byinshi bihari mhm ubwa kabiri twubahirije ibidukikije mhm nivyo ariko rentabilité ni imwe bikomera kumwe birakomera cyane mhm birakomera cyane gose mu mhm bihugu biteye imbere bakoresha amablock sima mu za Kenya n'ahandi bakoresha amatafari aturiye ne mu bugaragwa umva boturira gute bokoresha inuze gute mhm rero kugira ngo dukingire ibidukikije kuko amatafari aturiye yonona amashamba ibiti uravyumva bakimba ibinogo kwibumba n'ibindi impact aba nini cyane mhm rero twebwe mu kintu gihesha icubahiro umuvyeyi wacu Sebarundi twiyumviriye amashuri mhm rero ni twebwe muri za cotisation zacu ufise umufuko umwe arawutanga ufise imifuko 10 akayitanga tugahamagara uwo ari we wese mhm ego hama nitwarangiza kubaka tukayaheza tuzaduhamagara umuvyeyi twashize kuri foto yiwe nini cyane iboneka cyane n'uzoba ari ku birometero 40 ashobora kwibona tingo rero wugurure icese y'amashuri yego azoba ari école de référence pas d'excellence ni école de référence okay kuko twifuza ko muri kano karere abantu bazoza baraza nyine ishuri rimaze kwita de référence aharungika ati indero bahatangira hajya ahantu n'indero idasanzwe yego nivyo rero urumva ko azoba ari dédié ku muvyeyi bwa kabiri mu byo dukora tuzorangura harimo kubaka amavuriro akitirirwa intwari ubugira gatatu harimo kubaka amabarabara rusangi mvuze amabarabara rusangi n'amabarabara bashobora gucamwa imodoka yego bwa gatatu no amazi meza amazi meza n'ubuzima ata amazi nta buzima kandi muri yambono kazoza icyamazi kirimo leta siyo yonyene yoshikana iryambono kazoza ntivyo ukunda bisaba ko umurundi wese ahaguruka kandi mu nyigisho baduha abavyeyi batubarira bati umugabo mu rugo umuntu mu rugo nagira imbono kazoza yiwe kwanza atangure yipange apange imbono kazoza ayibone mu muryango ayibone mu mashengero babibone ku mutumba muri quartier mugira imbono kazoza mu ikomine muri zone muri komine mu ntara mu gihugu kuvuga rero nuko ariko ivyo bikorwa muvuga mutegekanya icambere c'amashuri bavuze ko muzoshitiranye n'icubahiro ego ivyo bindi muzovyitirira bamwe mu ndongozi canke haje umunyagihugu muto nawe arashobora kuba intwari cyane gose bari mu migwi yose bari mu migwi yose nakubariye baba mu bantu bato bato abize n'abatize mu ndongozi ikintu gusa dushimikira ko n'umuntu akiriho yego akiri muzima yego akaba yarakoze ibintu bigaragarira abantu dufate nk'umuntu yatanze akazi akahereza akazi abantu 1000 burya batunze imiryango 8,000 none uwo si intwari umuntu ashobora guhakaza abantu 1000 abantu 1000 bakaba batunze abantu 8,000 urumva ukuntu agwira y'amafaranga amuhemba y'amavantage n'iki urumva iyo impact uwo muntu twebwe tumwita intwari aba yakoze mu gihugu muri community aho nituvuze
ngo yatanze amakori menshi, ivyo ntituvyinjiramo. Abajejwe kwegeranya amakori bahora batanga ubushimwe, ivyo nivyo iwabo. Twebwe turaba ico ariko arakorera mu gihugu cane cane co mu Burundi. yego Hanyuma ubwire ubukurikira n'ibiraro rusangi. Naho nyene ibiraro bijya vy'amabarabara canke vy'inzuzi. Ibiraro byaba ivyo mu gisagara byaba vy'inzuzi, ariko n'ikiraro cubakishijwe isima n'ivyuma gikomeye gishobora gucako imodoka kugira ngo habe désenclavement de milieu. Yego Ego ufite inzira zinyaruke zuguruke abantu babanguke, tugabanya amambuteyage kuko muri ambuteyage hari ibikorwa bica bicererwa. Ego nk'ubu rero tukiri ngaho twamaze kuidentifia ibiraro 4 tuzokubaka. Mu ngunde ndabibamenyesha. Kimwe kizoba kiva muri Gasekebuye iri muri commune Mugere, kijabuka muri quartier Gweza yo muri commune Mukaza. Ico tuzocitirira umwubaha umwe muri kino gihugu, nawe nari mu bavyeyi. Hari ikindi kiva Gatoke, serire Gatoke cinjira muri serire Gweza, naco nyene twarahejeje ivyigwa. Hari ikindi kiva gica kuri centre jeune Kamenge kijabuka muri Ngagara, gica munsi y'isoko yo bavuga yo mu Kamenge cyangwa kwa Venera, n'iki vyigwa vyaraheze. Hano n'ikindi kiri mu Kavumu kijabuka kuri campus Kiriri, n'iki vyigwa vyaraheze. Hasigaye ko ubwa mbere duhura n'izo ntwari tuzovyitirira, ubwa kabiri cyo dutangura turondera uburyo duterereze, twebwe ubwacu tumaze duterera, hama tumaze guterera cyo duterereza, hama cyo tuja ku kivi. Nk'ubu mwaramaze gufata iyo gahunda ati nk'iki tuzocitirira naka, uyo naka mbega ntashobora kuvyaha? Oya, mu bantu bose tumaze kubibarira ahubwo barabishima, bakatwankuraje, tibi bintu mubaye abambere mubizanye, twari tubinyotewe cyane, kandi tutabeshanye. Nta muntu yoza akakubarira na wewe akakuzana agakuru keza, tiburya turavye ibikorwa umaze gukora, turavye ukuntu ufasha igihugu muri uwo mwuga wo kumenyekanisha amakuru, twakugomwe tuzogushimira, twagushizemo burashimira bakiriho. Byukuri wo vyanga ni wo vyanga, nakubajije nyishura mbereye kuri wewe. Uca turimba ya ndirimbo tuvuga ati hari iteka natewe, rugira byose yangiriye neza. Niyo ndirimbo ucuririmba duca turirimba, mbega byagenze gute iri teka Imana inteye ikankura mu bandi bamenyesha amakuru niteka. Rero nta muntu yanka gutegwa iteka, rero nta bantu muri abo bose ahubwo barabinezerererwa, kuko turakora byose bikenewe. Ari ugeze mu zabukuru turakubarira tuti tuzokubakira iki kintu kizoguma kiboneka, naho uzokwitaba Imana uzoza cugurure, tuzoguha certificat d'honneur. Twebe nta bidari dutanga, akandika mu gitabo c'iteka. Hama ageze mu zabukuru canke hari gihe abantu baba bageze mu zabukuru usanga bafise itugwara, twaguha n'amashugwe ukayarya, tuvyita kabahasha, ukagafungura ukiri muzima. Umva byose tuba twabikoze, ntawo vyanga, nta muntu yakwanga kabahasha, nta muntu yanga amashugwe kuyafungura akiriho. Amashugwe kumurengera ngo nuko haba ari ikindi kintu kiyayerekeje. Tuvuga amashugwe, bo tuvita amashugwe. Kera tukiri mu mashuri tugiye gufungura hanze twavita ngo twafunguye amashugwe, dunga bari utwo kujya twiza turyoshe nyene. Urazi ko bajya bakwizini basigara badekora bakagira no kabona biteye igomwe. Ubundi ntitwovuga ngo nivyo kurya, abari ivyo kurya, muga ivyo kurya n'amafaranga tuguhaye ako kabahasha, numva ko ugura ivyo ushaka byose, naho ukeneye agahuzura akagura, naho tuvuga ati ayo mashugwe wayariye ukiriho. Nitwovuga ngo ya mpuzo wayambaye ukiriho, bya byo kurya warabiriye ukiriho. Oya, ako kabahasha ugakoresha ico wumva umutima wawe ukeneye, muga twebe tukagwaye tuba tuvuze ati ni ya mushugwe twokuzaniye waritavye Imana, nta tuzoba tukizanira kuko twarayaguhaye warayariye. Ico gihe mwaramuhaye, dufate haritavye Imana, mugenda uko nyene imbokoboko, nta mashugwe dutwara.
ikimazi turagitanga, ikimazi nibisanzwe urumva gitegura urubanza. Mugabe ijya byo gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe cyo ntavyo tugira, kuko amashugwe tuba twarayamuhaye abayarayariye. Kandi abantu bo muri bashima bakiriho inyigisho bafise bavuga ati igihe ku myaka 120 Imana izobahamagarira n'ishugwe ry'umuryango gusa rimwe rirakwiye. Ayo mutabazaniye ngo bayafungure bakiri bazima, bakigwariye mu bitaro, mu ukibabona bagikura, canke ngo bayavunjisha amakaya ciga cagihe bari bihebuye bikababera indemesho kumure. Ego ntubi bibazanire burya kanoti gafasha byinshi, imiti igurwa amafaranga ku bitaro uragize ntubizanya kihari, kandi arabibona kirimo impemu z'abazima burya arabibona ati nukuri naka baraje kugira gusumbya nahagiye yego yamaze kwitaba Imana arabibona mu buryo bw'impemu, ariko cyo kimwe naha babibona cyo bakukwishura turakoze. Ivyo bintu none burya biraho mvuye ko ari umuco mushasha muri ko murarema birahuye n'imico y'ikirundi byo. Erega birahuye n'imico y'ikirundi. Ushobora kutabubizi ubu imico y'ikirundi ahubwo iri kwiratituka. Bene wacu b'abayisilamu burya baracari ku muco w'ikirundi. Ku maziko nta mukenyezi yitaba, agenda ku maziko. Narabo bajije tukubera iki, urabona abakenyezi bagira ibishobisho bakarira. Rero bavuga ati none umuntu yitavye Imana n'umugeni w'Imana n'umugeni wa Kristo, kubera kumukurikiza amarira. Kwegi kuri mariage mugize ubukwe ama mariage n'amadote mutarira, tutabona abantu barira muba munezerewe. Ati nande rero muba munezerewe. Rero kubera tuzi mufise imitima ihuha, kirazira kikazirizwa ntimuzogenda kwitongo ry'abapfuye. Riga muri 1983 sinibuka umwaka byahereyeko, ariko nzi neza muri 1983 nta mukenyezi w'umurundi kazi yemererwa kugenda guhamba kufuba. Ndazi uwitavye Imana bahamba ico gihe muri 1983 bahamba kwitongo riri mu Kanyosha ahantu bita Nyabaranda. Rero umukenyezi barakubariye ati yapfiriye ngaha, bagenda no kumuraba ntibagenda no gusezera, ntiwamenya ngo yahambwa. Ndiko ndakubarira inkuru nzi neza ushobora no gutohoza ko. Rero ndakubarira n'undi muco kera bahamba abantu kujya bavutse. Urabona ko umuntu avuka yitunye, uramenya cyangwa wamba position la position d'abord avuka yitunye. Rero kera bari mikinogo bakamuhamba yitunye kujya nyene. Hanyuma mu nyuma barabihindura, bakamuhamba agaramye. Niyo baca bavuga ngo no, imbere yuko bamuhamba agaramye baca bamuhamba yegami umugabo ukuboko yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Baca bamujyamika mu buryo, yego asa nk'uyiseguye. Yego umugore mu bubamfu. Nihajya rero ijya mvugo yavuye ngo naka yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Hamvyo rabihindura ubu baramugaramika. Biramaze kubibona ico gihe baraba hejuru. Ico gihe bavuga ko yajyamiye ukuboko kw'abagabo bacumengo harimo akarenganyo ku mukenyezi. Ndiko ndabikubarira, ariko ndiko ndakubarira umuco. Mu nyuma barabihindura, babihinduye ubu baramugaramika hejuru. Niyo baca bavuga ngo yeretse umukondo ijuru, ngo yeretse umukondo ijuru kubera bagarame. Urumva yaba umugore yeretse umukondo ijuru, yaba umugabo yeretse umukondo ijuru. Ubu turacaraho rero, turacaraho. Bishobora no kuzohinduka no mu nyuma ko muri. Ndiko ndabikubarira nahereye kandi sikera cyane, aho nabivugiye 1983 nta mugore yagenda. Ubu baragenda n'abagore bafise inda. Urumva nivyo ibiterambere, ariko umuco twagwiza kumya wa muco wa kera. Niyo mpamvu nahereye mvuga ati umuco wa bene wacu b'Abayisilamu ndawemera. Nujya mutwe muri bashime bakiriho, ujya muco mu mafrigo wo kubika umuntu, gushira umuntu kumukanyisha umuhambe yakanye neza, kube nituwemera. Twemera ujya muco w'Abayisilamu ni uri muri Bibiliya. None apfuye umuntu umunsi yabiwe batari hafi naho abiwe baye si muri bya bindi nyene, kubera iki bataje imbere, ntibamenya agwaye, ntibamenya agizene baje kugira ngo amukize. Aho ni handi haca hava iriga hari abantu badandaza ibiziga, hari abantu badandaza bapfuye. Ivyo cyenda maze kubibona. Hari abantu badandaza abantu bapfuye, ari nka nyokuru, ari nka mwene wanyu. Tinimumaze mube muramubika muri frigo, kubera hariho frigo umengo bariha, hariyo bariha 200 30 ku munsi, 40 n'amajana 200 iriho. Tinimwe muramugira agaca bari abagenzi biwe nabuze, agaca agenda ku kazi, ni mu mpimi yodoka y'igitoro, ni mu nterere, agaca bamuhambero nuko suko udandaza ikizika. Mugabe baca bamuhamba
bwa bundi nyene nka wa muco wa kera amafirigo ataragwira rega amafirigo n'abazungu bayatuzaniye kugira ngo ivyuma vyabo bidandaze amafirigo yabo asohoke sino kare civyo nivyo nabonye umuntu yaramara kabiri akiri ngaho ikiziga kiri ngaho kitaranuka uya nicaba kiranuka baba bamuzibiye n'amavuriro ya ruguru baramugara uramugara rezo rifise naturel donc mu matwi mu mazuru ahantu hose hagira hama ubu none hariho n'imiti umuti wita formol uramusiga cyangwa ari intact none kubera ko umushira mu mafrigo twibe rero uwo muco n'abazungu bawuza ntituwemera twemera urya muco w'abayisilamu ni uri muri bibiliya na Yesu Kristo ntibigeze ntantu batubare ngo bamanje kumushira muri frigo mbere kumuhamba ni he ngo barindiriye ngo bava muri Yerusalemu muri Egypt bagende kumuhamba ni bari bamuzi ndako kumbure kigiye zitari zihari nivyo byo biti irege iterambere riratitura imico riratitura imico aha tugarutse kuri bashimire bakiriho yego hari igikorwa mumaze kurangura mugabo kigakorerwa umuntu mutoya neza cyane turamaze gutanga internet publique gratuit muri quartier ya Gweza iyo internet yitiriwe umupfakazi yitwa Nzeyimana Maria umupfakazi n'amashuri yize ariko yaravyaye abana bagize akamaro mu gihugu nawe nyine yagiriye akamaro igihugu ni muri communauté ni waserukira abandi bapfakazi ni waserukira abantu bantabona ikora ba mikoro make muri Caritas Burundi n'ahandi ni babitumwako ni bagenda akagira rusansuma z'abantu bageze mu zabukuru nibitumwako rero uravye ivyo byose yakoze turabiraba ararera abana barakura arabasohora turamucagura ubaye mukenyezi wa mbere twitiriye iyi internet ni twaramuhaye na certificat de mérite mafoto ngira ngo uraza kuyabona yego ico gikorwa turamaze gukora hama turamaze no gukora turahereza ivyo kurya imiryango 100 y'abana aho nikora ya imfuvyi n'abapfakazi n'abafisa mikoro make n'abagize mu zabukuru bo muri quartier ya Kavumu iri muri zone Muyira komine ya Mukaza yego ni naho uwo twitiriye iyo internet avuka aba kandi hama rero wari kurambaza ati impact ejo yaraje kundaba arandondera tinyaruka tiba abantu wagaburira imihezagiro irenze urugero bagoma bavuga ati Imana iguhezagire ujya munsi barabukuye mu cibo barafunguye bari bafise inzara tiwabakuye habi cyane ahubwo nejo uzogaruke ivyo rero byaranezereye iyo ni ya impact hama iyo internet mwashize muri ako karere mwashiriho abo banyeshure cyangwa n'abandi bantu baba muri ako karere barayikoresha murakoze cyane ubwa mbere mu kwiyumvira gushiramwo muri izo pilier internet publique twiyumviriye cyane bajya abanyeshuri biga za kaminuza canke amashuri ariko bava ruguru urabona twese biratugora internet je nkoresha limited ngabo irangora hari gihe uraba mega 1500 ku munsi hari gihe binanira nkayabura rero ti none twebwe bitunaniye abandi nabo bajya abanyeshuri baronderwa na byinshi teka rero tubafashe nibo twayite cyane twagize kugira bagire innovation et recherche abo ni baba ni ba kaminuza y'u Burundi abari bo bose ikintu uragira uri kurakigira ati kigigene waba mugabo nabandi bakagiprofita yego najewe urumva ndahagiye ndayiprofitako umva sindumu hejuru wa kaminuza nabandi ababaji abakiri bato abasaza baki abakora ibikorera ibyabo barayikonektako mugabo cyane twayiyumviriye uwo mugwi yego w'abanyeshuri biga mu kaminuza kugira bagire recherche et innovation bibagora n'amamega cyane bava ruguru ariko n'abasangwa n'abakora ubuzi butandukanye barayiprofitako mugabo urumva umugwi wa mbere twiyumviriye nabo nkacangirwa ko ndabamenyesha ahantu 10 ibibanza 10 twiyumviye kuhashira twaje dushaka ko mudushigikira ivyo bibanza 10 muzoshiramo internet ego mubundi ndabibabarira icambere ni Maramvya agakurikira Gihanga Mutimbuzi Carama Gasenyi hajya munsi ya presidence hariho quartier Karama
na Gasekebu irimwo, na Nyabugete irimwo, na Kavumu irimwo, na Kambiskiri irimwo. Nizo rero tukifuza aho hose muhatora rero mufatiye kuki aho turonka turiko turabivuga nkwa twaruguriye internet bagaca batubarira hajimba muri Nyabugete no kuri internet ibintu birakenda bikubarira harakenya amazi harakenya na internet yaba yari mitere yaba yarewo ni zero ugeze mu rugo baca bamenya umengo uri mu kuzimu amazi aramara indwi zibiri ndiko nakubarira ahantu mba nivyo rero sindiko ndavuga ivy'amazi ndiko ndavuga ivya internet naje nihomba n'abandi bakatubarira ati none Nyabugete ntuhazi uhaba Nyabugete na Ruziba kuri internet vraiment ni fake natudushiremo muri programme bashimi bakiriho abo bose baba muri ubwo buce twaragiye turahavisita abahinga bacu barahavisita aho ntarashi igihanga naragiye ndahavisita tukumwe n'abahinga aho two duce twose twaragiye turatuvisita ubu twadushize ku rutonde ariko abantu haba hari public ku buryo wari wese aronka kwakisi murakoze kubera izi internet tukoresha cyambere zisaba umuyaga nkuba tuvuga tuti muri ako karere nuko haba hari umunywanyi membre sympathizer cyangwa umunywanyi amaze kugira icyo akoze amaze gutanga umufuko umwe w'isima avyumva ibimukora avyumva amaze guterera umufuko umwe washimire bakiriye aho ubaye umunywanyi umufuko imwe imifuko ibiri imifuko itanu hama tugaca tuyizana iwawe ukemera kuzoduha uwo umuriro kuri gusa ko si ikintu twotereka ngaho mwibarabara bociba ni ikintu cy'agaciro nivyo rero mugabo aguma ari igikorwa ca initiative citoyenne bashimye bakiriho kikaba gifise umuntu agikwirikirana twebwe initiative citoyenne bashimye bakiriho tuguma tuyiriha buri kwezi mu madolari nivyo par carte nuko rero abantu undi dutora ico kibanza nuko nitubigira mu ibarabara rero no kuvuga ziri ubwoko bubiri hariho ishikana ku metero 300 iyo avec ama installation y'iki usanga biri hagati miliyoni 10 n'imiliyoni 200 n'amabonema hariho ishikana ku metero 80 ivyo ishobora gushikana miliyoni 10 n'ivyangombwa byankenerwa byose naho rero bivaye n'uburyo turonse turakora ivyo vya gatoyi abantu bashika kuri metero 80 bazoba bariko bari connect n'abashoboye kwegera ku metero 2-5 nta ngorane urumva na wa muntu n'umuryango wiwe bashime bakiriho kwazoca beneficia agiye kuryama ku mugoroba canke avuye yava nawe ni kibazo kizoba gikemutse ubwa mbere nuko rero nababwira urutonde rw'ahantu dukeneye kugira iyo internet dusaba abantu ko badushigikira ego ku muntu ariko arakurikirana bino biganiro twe batukurikirana bari mu mihingo itandukanye ego ubu abantu haruguru nibatangura kwiyumvira nabo tino n'abantu twumva umengo bakorera muri Bujumbura gusa ruguru murafise umugambi uguzo hava umunsi umwe naho mushikayo urakoze cyane twe dukorera mu gihugu cyose haruna n'urubuga rwa site web uragenda ukandika initiative bashimire bakiriho akaburungu bi ugaca ubibona ivyo byose twama twagize amatangazo tubarira abantu twibe nitwokumenya ahakenewe amazi nitwomenya ahakenewe internet nitwomenya ahakenewe gucibwa ibarabara ry'imigenderanire nitwomenya ahakenewe ikiraro ni muhatubarire muduhe raporo babandikire mutwandikire haba kuri telefone cyangwa mushike ngaha ku cicaro gikuru cishira hamwe bashime bakiriho muhatumenyesha hama tuze twa visit twashire muri planification yego igihugu cyose ariko namwe tudashika ariko mushobora kuba mwiteje ama message muza kuronka nimubwira uko ngana nahorangira tuya do post kuri stati nta message nka zitano ndaronka ubu nitwazironka ahabo turanezerwa ntiwumva turonse nk'abadusaba ati nimuze dufate nk'ibibanza nk'ibikorwa igihumbi ntiwumva yambono yakazoza niko ndakubarira muri 2040 ko mu myaka 5 tuzoba duhejeje erega nivyo dukeneye nivyo dukeneye kandi turafashanye nabe n'igihugu niyo mpamvu ahazokenerwa isima duca dusaba ari office umufuko umwe imifuko 10 abari mu mahanga n'abari muri no mu
nk'ayo mashuri twe twipfuza n'abaho bifuza ko mu kw'icenda twaba turangije natwe muri planification twa twagize umwaka umwe ariko nivyateba tukarinda twebwe tugakotiza umufuko umwe n'imyaka 5 izohera niyo mpamvu dushaka yuko ico gikorwa kinyaruka uri hanze afise imifuko 10 20 akayishikanaho ufise amafera abeto ajya sinzi ko abiti bya witi 12 15 18 birangora ko je umuganga birangora cyane mugabo bijya byo kama etage zana ufise gravier imbone yo gushimira hariho umutama twita umutama wacu ari kwivuza hanze yarambariye tije nzo baterera howa zibiri no kuvuga mengo ni gravier zuzuye 12 ntarazi dushikiriza ngo turamushimira yarambariye ati nimagenda kugaburira yamigwe navuga ivyo kurya nzobahibira amajana 8 wow fifu wow vraiment imana muhezagera hari tumita mutama wacu nivyo rero ifo kwivyiza tubivuga n'abandi bavyumva igihugu ni cubakwa n'umuntu umwe cubakwa na bene cyo twese tanumwe avuyemo murakoze okay numva atakintu norenza ko kumure turaza gushira yahabona mail yanyu hamwe na telefone na nimero de telefone ego abaza kugira ibibazo birenze ivyo twe twabajije baraheza babagane turabashimiye ku mwanya mwafashe nanjye ndabashimi ariko hari akantu ntongeye ko twebwe waba umudagi umuzungu umudagi waba umuzungu umunyamerika ukavuga uti jaka ndabafashe ibarabara mu byubake ngaho mu Burundi turyakiriza yombi mugabo tuvuga tuti Roi Karede hôpital Roi Karede cyangwa Mikarede su Murundi clinique Van Norma numudagi Pomao numuntu muyapani mbere agarukiza ngaho none ivyo bitaro n'ibyo barabara nisha ko abadagi ivyo bitaro vyivuriza ko abadagi sabarundi twe tuvuga ati nimubizane nimba uri umuzungu ushaka kutwubakira ishuri ryo mu Burundi ahabwo wativye ingo mugabo munsi wo kujugurura uzoza kandi uzoza wenyene uzoza n'abaguherekeje babibone rega tafoto nta cabaye babone ico kintu bakwitiriye ko ari ivyo yego nimba bazomara indwi mu Burundi amahote ntumva ko igihugu tuzinjiza y'amafaranga mva makungu hama tuzomuha certificat d'honneur asinye mu rupapuro rw'iteka ca yorera indege vya bikorwa bisigara mu Burundi birabenefisia ko abarundi rero abantu bazinanye n'abazungu n'abadimudimu n'abirabure babazari babaturukire mu Burundi kuko mu Burundi n'igihugu ciza c'amata n'ubuki twebwe muri bashimye bakiriho rero ivyo kurya tuzobiba hari ivyo kurya nk'umukeke tuzobagurira nimba bazogura ivyo kurya by'imisine umunsi wa gatanu twebwe tuzogira kandi tubatembereza no mu maparke muri bibanza by'iratiro kubuntu natwe tugira ico dukoze ibizoba biri muri bashimire bakiriho nawe yagize muri bashimire bakiriho natwe bashimire bakiriho tuzoja tumurungukanya hariya tuzomugurira ikawa n'icayi cyo Burundi cyawo tep cyayi cyawo tep n'ikawa yo mu Burundi niyo tuzomutekerera agiye hanze asubiye iwabo murakoze okay asante sana reka ndabashimire murakoze ku mwanya mwafashe kandi nongera shimira n'abandi bafashe umwanya bakurikira kino kiganiro mugisangize inshuti n'abagenzi kigere kure uwo muco mwiza wo gushimira abantu bakihari tubibe ube mwinshi nanje munshimire nawe utaha bye bye. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza nukuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe hiri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose. Ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera.
ibaze ni ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose, kandi rero ntunagire ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye iyindi nzu bita annex, nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzozana varize yawe yonyene kuko ibindi vyose vyankenerwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha akayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya 1 338 368 9 11 ubaheza ukarota neza.